Bakunzi ba Nema Gospel TV turabaramukije. Turabashimiye ko mwongeye gufata akanya ngo mubane natwe. Numunezero udasanzwe kuri twebwe inyuma y'iki gihe kitari gito tutariko turashikiriza kino kiganiro. Ariko murabizi twama twabivuze, murabona turiruka n'ubuzima, umuntu akabura akanya, ariko kandi imitima yacu ikaguma igurugumba kubera ko ataco turiko turatanga. Ariko turashimira vy'umwihariko abakunzi bacu b'intahava, abana ngo b'intahemuka, ariko reka natwe tubite ko ari abakunzi babizigirwa, babandi arindira ko ikintu kijako akabaraje kukiraba, hanyuma yabona heze iminsi kitariko kiraboneka akabaza ngo mbega ca kiganiro bigeze. Twagiye turonka ama message nkayo ku ruhande rw'iwacu, ku ruhande rwa Eme. Uretse n'ivyo n'amakomantere nayo uzuraba urabona ko hari abantu biteze ikindi cyo kurikira. Umuntu akomanta akavuga ngo igikurikira none ni ryari canke noronka gute ivyatanguye imbere. Ivyatanguye imbere rero ni byinshi kubera iyi episode tugeze ko ni ya 29. Bivuze ngo hariho episode 28 ziri imbere. Abadufashe rero uyu munsi bivuze ngo murafise igikorwa cyo gusubira inyuma hariya mukaraba intangamarara, hanyuma mugatangura kwinjira neza mu mizi. Episode ya mbere gushika kuri episode ya 28 mubone kubona aho tugeze uno munsi muri episode ya 29. Turabahaye ikaze, umwami Imana bahezagire, mubashe kubana natwe kandi n'umutumire ntarahinduka. Iki kiganiro turacari kumwe na Harerimana Aime Kazimiye. Mwaramutse mahoro cyane Justin, muraho muguwe neza? turashimira Imana. Haracigiye kweri tudakora, haraciye igihe tudakora, ibikorwa byo mucingira vyarabanye byinshi cyane, kandi na twebwe ntivyari bike, ariko kandi turashimira Imana ko yongeye kutwugururira kugira ngo tubandanye tuvugana n'abantu b'Imana ivyirihishurirwa Yohana yabonye. Ego, hari feedback ufise kuri iki kiganiro cyo kwinjira mu mizi c'ubushize wewe uba wararonse? Ubushize twariko turaraba igice c'icenda c'iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, aho twabonye ibijanye n'urubanza rw'Imana. Ego, Imana yagomba gucira isi. ego, Feedback rero irimwo kuko muri iki gice no twabonye ibintu Yohana yeretswe bikomeye kandi vy'intambara turiko turabona muri iki gihe cacu turimo. Kuko twarabonye inzige zambaye ivyuma mu gikiriza, bisigurwa ko inzige zigenda ari nyinshi, ziba ari igitero kinini. Bisigura izi ntambara turiko turabona ziba zirimo ingabo nyinshi kandi zambaye ibintu bizikingira igikiriza. Twarabonye ingene amababa y'uguhinda kwazo yahinda nk'imikogote, kandi iyo tubona amababa turabona ko inzige n'ikintu kiguruka. Twarabizanye muri kubu, turabona ibitero vy'indege zikomeye zigenda ari nyinshi, ari amadrone zihinda. Twarabonye ingene zari zifise imirizo ivamwo ubumara. Turabigereranya kandi n'ibikoresho turiko turabona vy'intambara bikomeye vy'amakano manini atera amabombe, kandi amabombe ababaza. None rero abantu barashoboye kutubaza, twarabishuye abo twashoboye kuvugana, ariko kandi birashoboka ko n'undi muntu atashoboye kubitahura, akaryo keza ko guca nawe abitahura. Imana ishimwe. Amina. None rero twagomba tubandanye n'ivyahishuriwe Yohana igice c'icumi. Nivyo tugomba twinjire mu gice c'icumi kubera c'icenda caraheze. Teranye igice c'icenda umurongo wa 21 niwo wahejeje igice giheruka. Bivuze ngo igice cyose twarakimaze. Igice cyose caraheze. Tusenga Imana tuce tubona kwinjira rero muri iki gice c'icumi naco. Mana turagushimiye kuri Imana yo kwizigirwa, uri Imana ishiraho ibihe, uri Imana ishiraho abakuru,
kandi ukongera ukabakuraho. Uri Imana ikura umugorwa mu mukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Uri Imana igira neza muri byose. Niwe washizeho ibi bihe kera cyane ubihishurira umusavyi wawe Yohana. None natwe turiko turabibona, watugiriye ubuntu, turiko turabishikamwo, tubibona n'amaso yacu, kandi twarabibwiwe, kandi twaravyumvise. Ushoboza umuntu wese Mana ashobore gutahura ico uvuga, kandi atahura ico ugomba, kugira ngo abantu bose barushize kuba batunganye imbere yawe kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Sawa kazi twinjire mu mitsi. Twagomba tubandanye n'iki gice c'icumi c'ivyahishuriwe Yohana, aho ubuheruka twavuze twabonye ko Imana yariko yerekana urubanza ruzocigwa isi. Ngaha mu gice c'icumi turatangura n'intangamarara y'iki gice, aho tuza kubona utundi tuntu twinjiramwo hagati. Mu gice ca 10 dufiseho rero akandi kantu gaca hagati mu biriko biraba. Utwo tuntu ducamwo turaza kenshi muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Intumbero yaco iboneka ko ariyo kwagura iyerekwa ryarenganye, bikongera bikazana ijambo ryo gutera intege n'icizigiro. Imana ishimwe. Amen. Iki gice c'icumi ni igice kigizwe n'imirongo 11 nk'uko tuza kubibona. Umurongo wa mbere havuga ngo, mbona umumarayika wundi amanuka. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywamazi. Mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Mu Kigiriki ijambo wundi hakoreshejwe ijambo rivuga ngo alos, risobanura ikindi c'ubwoko bumwe. Uyu mumarayika rero yasa na wa wundi akomeye Yohana yigeze kubona, uko biri mu vyahishuriwe Yohana 5 n'umurongo wa 2. Amanuka ava mu ijuru. Turavye rero ico umurongo usobanuye, turemera ko uyu mumarayika ashobora vyose aja avuye imbere y'inyonga z'Imana. Yambaye igicu. Igicu igihe cyose cyakoreshwa mu gusobanura ko cyasobanura ko kigereranywa n'imodoka Imana igenderamwo. Ubiravye hariya muri Zaburi 104 umurongo wa 3, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo 24 n'umurongo wa 30, ivyakozwe n'intumwa 1:9. Ibicu kandi vyerekana ukuba ahantu n'ubwiza bw'Imana. Akarorero ni igicu c'ubwiza citwa Shekina, uko tubibona mu isezerano rya kera hariya muri Kuvayo 16 umurongo w'9 n'uw'10, guharura 11 25 n'umurongo wa mbere, hamwe n'igitabo c'Abaheburayo 8 n'umurongo wa 10. Yambaye ikanzu ku mutwe. Mu vyahishuriwe Yohana 4 n'umurongo wa 3 twabonye umunywamazi uzengurutse intebe y'Imana. Uyu munywamazi cari ikimenyetso kigaragara c'amasezerano hagati y'Imana n'abantu bayo, ko yemeye kubaha ubugingo budashira. Twibuke ko ngaha Imana yigeze kurandura isi, yiranduje umwuzure w'amazi. Ico gihe abantu barokotse, Imana yashizeho isezerano
iravuga yuko itazokongera kuranduza isi umwuzure. Yego. Mu ndahiro yashizeho yavuze ko izoca ishiraho umunywa w'amazi kugira ngo yibuke isezerano. Imana ishimwe. Amen. Mu maso yiwe hasa n'izuba, mu maso y'umumarayika erekana ubwiza bw'Imana. Nta numwe abaho yinjira ashitse imbere y'Imana, imbere y'ubwiza bw'Imana ngo abe yosubira inyuma nk'uko yaje. Mose amaze gushika imbere y'Imana nawe yaciye agaragara ko ubwiza bw'Imana. Ubisomye hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice ca 34 n'umurongo wa 29 gushika kwa 35 nkuko twabibonye mu gice ca mbere. Kuba mu bwiza bw'Imana bisa no kugerageza kuba mu zuba ku gihe ryaka hagati ku murango. Imana ishimwe. Ngaha Mose yari yaduze ku musozi agiye kuvugana n'Imana. Amara iminsi 40 ariko arasenga ari imbere y'Imana. Kuba rero muri ubu bwiza bw'Imana bwatumye Mose igihe cyose ari imbere y'Imana ubwiza bw'Imana bumufata buramwandukira. Mose kugeza igihe yururutse ku musozi ashitse hasi, abantu bose baratinye baravuga ati Mose tuvemwo tureke kukuraba twopfa. Kubera ubwiza bw'Imana bwari buhambaye cyane, bwamugaragara ko bwarakayangana bigatuma abantu bamubonye batinya bakavuga bati Mose twoguma tukuraba twopfa. Ni naco gituma Yesu ataje yambaye ishusho y'Imana. Nico gituma Yesu ataje mwisi yambaye ubwiza bw'Imana. Imana yari ifise, kuko iyazanana ubwiza bw'Imana yari afise, abantu bose bari kwiruka, abantu bose bari kumuhunga. Ariko Bibiri ivuga ngo yisize ubusa, yambara ishusho nk'iy'umugurano, acika umuntu asanzwe kugira ngo agire approche yo gushikira abantu bose, yo kwegera abantu bose, uhereye ku bantu bari hasi hanyuma y'abandi baciye bugufi. Nico catumye avukira mu ruhongore rw'inka. Imana ishimwe. Amen. Amaguru yiwe yasa n'inkingi z'umuriro. Amaguru yerekana urufatiro. Umuriro akenshi uvugwa mu vyanditswe mu gusobanura uguca urubanza kw'Imana. Bisobanura kwitanguriro gicari cyo cyose Imana iri kandi ikora n'urubanza rwayo ubugororotse. Imana ishimwe. Amen. Umurongo wa kabiri, yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye. Ijambo ry'ikigiriki ry'agatabo gato ni Bibliaridion. Nta handi ijambo riboneka muri Bibiliya atari gusa muri iki gice, umurongo wa kabiri, uw'umunani, uw'icenda n'uw'icumi. Ijambo risanzwe rikoreshwa mu kuvuga igitabo ni Biblion, kandi riryo riboneka kenshi cyane muri iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana, nk'uko tubibona mu gice ca mbere n'umurongo wa 11, igice ca gatanu n'umurongo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, uw'indwi, uw'umunani, uw'icenda, igice ca gatandatu umurongo wa 14, igice ca 17 umurongo w'umunani, igice ca 20 umurongo wa 12, igice ca 21 umurongo wa 27, igice ca 22 umurongo w'indwi, n'umunani, n'uw'icenda, n'uw'icumi, n'uw'icumi n'umunani hamwe n'uwa 19. Ijambo Bibliaridion n'agatabo gato niko bisobanura. Ryakoreshejwe hano mu buryo bwo kwerekana ko cari igitabo gitandukanye hano
haba mu bunini bwaco nuko cari kimeze, nukuvuga iforoma yaco. Ukigereranije na ca gitabo kidomwemwo udushashara tubona mu gice ca 5 canke ibindi bitabo bivugwa mu vyahishuriwe Yohana. Iki gitabo rero twocita gatabo canke icandiko gito gisanzwe, ko n'umumarayika yaje avuye mu ijuru afise agatabo gato kazinguruye, vyerekana ko hari ikintu gihambaye Yohana agiye kumenyesha. Bamwe mu basobanura ivyigwa vya Bibiliya biyumvira ko aka gatabo koba ari ca gitabo kidomwemwo udushashara uko twakibonye mu gice ca 5, ariko izimvo zikurikira ziboneka ko zitemeranya n'ico ciyumviro. Mu gice ca 5 igitabo kivugwa cerekanwa nk'umuzingo, ariko izimvo zikurikira ziboneka ko zitemeranya n'ico ciyumviro. Mu gice ca 5 igitabo kivugwa cerekanwa ko ari umuzingo, nyamara aha mu gice ca 10 ico gitabo cerekanwa ari agatabo gato. Mu gice ca 5 tubona igitabo cugajwe udushashara, kandi mu gice ca 8 hatwereka igitabo cuguruye. Mu gice ca 5 igitabo cari mu kuboko kw'Imana kw'iburyo, ariko hano mu gice ca 10 biboneka ko ari igitabo kiri mu kuboko k'umumarayika kw'ibubamfu. Kubw'ivyo dusoma umurongo wa 5, tubona rero ko umumarayika ahagaze ku kiyaga no kw'isi, atunze ukuboko kwe kw'iburyo mw'ijuru. Twarabonye mu gice ca 5 ko atanumwe kw'isi ari nyeneyo, kandi ko atanumwe yarabereye gukora kuri ico gitabo atari Yesu gusa. Bigacaboneka ko na hano uyu mumarayika atokwemerewe kuba afise iki gitabo kivugwa mu gice ca 5. Ashinga ikirenge c'iburyo ku kiyaga, ic'ibumoso agishinga imusozi. Ubunini bw'uyu mumarayika bwari kirenga, kuko yaratambikiza kw'isi rimwe no ku kiyaga. Mu gihe cyo muri Bibiliya uwanesheje yacahagarara kw'isi yatsindiye agatako, agaca yivuga asemerera ko hose habaye iwe. Mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe 11 no muri Yosuwa, iki kimenyetso carakoreshejwe muri uko guhagarara kw'isi no ku kiyaga. Umumarayika yariko aramenyesha ko Imana yamaze kwigarurira isi yose. Muri Zekariya tubwirwa ko umwami Yesu azogaruka ahagarare ku musozi wa Olive canke wa Elayon. Matayo atubwira ko Yesu azogaruka mu bushobozi bwinshi kugira ahagarare ku ntebe y'ubwiza bwiwe. Ivyahishuriwe bitwereka ko Yesu azoganzisha isi inkoni yiwe y'icuma. Yuda avuga ko umwami Yesu aje kw'isi ari kumwe n'ibihumbi 10 vyo mubera biwe kugira ngo bacire urubanza isi, nk'uko tubibona hariya mu cete ca Yuda igice ca 14 n'umurongo wa 15. Numvise akajambo bavuga ko umuntu atsinze yacahagarara ahantu akaca avuga kugira ngo agaragaze ko ahantu yahatsindiye, yaca atangaza yuko isi yayitsindiye. Cyo kimwe nuko natwe muri iki gihe umuntu acaja kwiradiyo akabana havugira. Akaroro kari hafi n'akarorero k'intambara ya kabiri yabaye y'isi yose. Intambara ya kabiri y'isi yose yabaye, Amerika imaze gutera Ubuyapani, igatera y'amabombe akomeye muri biriya bice bavuga vya Nagasaki na Hiroshima. Abayapani baciye bamanika amaboko, baravuga bati turemeye ko dutsinzwe. Amerika nayo yaciye itangaza ko ari itsinze intambara yose y'isi.
ni nayo mpamvu uno munsi isi yose ikoresha idolari rya Amerika. Ni nayo mpamvu uno munsi Amerika ari imeze nk'umupolisi w'isi. Ibi rero byaraba no mu bihe bya kera, umuntu atsinze yaca atangaza ko ari we yafashe isi. Nibaza ko ariyo nyishu yohura n'ico kibazo mu mbajije. Umurongo wa 3, asemera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro 7 ituragara amajwi yayo. Asemera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga, asemereye imituragaro 7 ica iraturagara mu majwi yayo. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Intambwe niyo mwami w'ishamba kandi turagaza ishusho y'iterabwoba. Umumarayika rero ashobora byose avuye imbere y'inyonga z'Imana. Umwe ahagaze ku isi no ku kiyaga, afise ijwi ryo hejuru kandi ry'inkomezi isi yose ishobora kumva. Hano ntitubwirwa ico yavuze, ariko ico yakoze yarasemereye. Asemereye rero imituragaro 7 ituragara amajwi yayo. Ibi ngaha vyerekana ko Imana yo ubwayo, kuko Imana niyo ishobora byose, niyo ivuga abantu bose bakumva, niyo ishobora gukorera ibintu bikaba ahantu hose icyarimwe. Muri Zaburi 29 n'umurongo wa 3, Imana ivugana ijwi ry'inkuba. Muri Yohana 12 umurongo wa 28 n'uwa 29, hamwe Imana Data yavuga kuri Yesu, abenshi bavyumvise vyasa nkaho ari nkuba. Umurongo wa 4, kandi imituragaro 7 imaze kuvuga, nariko ngira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomemo ikimenyetso ivy'imituragaro 7 ivuze ntuvyandike. Ngaha rero Yohana avuga ngo nagira nandike. Mu vyashirwe Yohana 1:19 yategetswe kwandika ivyabonye. Uko yatangura kwandika ivy'imituragaro 7 ivuze, niko yaca yumva irindi jwi rivuye mu ijuru rimubuza kwandika, rimubwira ati ivy'iyi mituragaro ntuvyandike. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomemo ikimenyetso ivy'imituragaro 7 uvuze ntuvyandike. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara udomemo ikimenyetso ivy'imituragaro 7 ivuze ntuvyandike. Ibi rero ni kimwe mu mabanga ari mu gitabo c'ivyahishuwe. Iki gitabo amamo yaco ari ugufukura amabanga y'ibikwiriye kuba mu bihe vya nyuma, ariko Yohana agiragerageze kwandika ayo mabanga, yaciye ategekwa kutayandika ngo abitubwire. Amajwi y'iyi mituragaro 7 rero agumara amabanga kuri twebwe. Na Danieli nyene yarahishuriwe amabanga, ariko arabuzwa kubivuga nko tubibona mu gice ca 12 n'umurongo w'9 c'igitabo ca Danieli. Umurongo wa 5, umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'umusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru. Umumarayika atunga ukuboko kw'iburyo mu ijuru. Mu gihe ca Bibiliya iki cari mu migenzo y'uburyo umuntu yishiraho indahiro, amanitse ukuboko akarahira. Iyo ndahiro yaca yemerwa nko tubona mu Itanguriro 14 n'umurongo wa 22,
gusubira mu vyagezwe igice ca 32 n'umurongo wa 40 na Daniel 12 n'umurongo w'indwi. Indahiro umuntu amanitse ukuboko. Umuntu amanitse ukuboko. Kandi boca banashirako bakamenyesha ko ari ukwiburyo. Yaba arahiye cari kimenyetso ko ivyo avuze abirahiriye avyemeje. Icyo hari isano vya bifitanye nuko kuntu muri iyi misi hari abantu mu gusenga babanza kuduza amaboko. Kuduza amaboko uri kurasenga ni kimenyetso co guca bugufi imbere y'Imana. Ni kimenyetso co kwishikana imbere y'Imana. Kumanika amaboko mu yandi majambo, iyo umuntu ariko aragwana akaneshwa amanika amaboko. Yego. Ikimenyetso c'uko atsinzwe. Yego. Iyo tuje imbere y'Imana turiko turasenga tukamanika amaboko, tuba tubwira Imana tuti Imana niwe ugororotse. Twebwe turabatsindwa imbere yawe. Yego. Tuba tuvuga tuti Imana turemeye. Tuba tuvuga tuti Imana ni wewe wenyene. Yego. Ariko muri iyi context yo kumanika ukuboko k'umumarayika yavuze, Yego. ni kimenyetso co kurahira. Nk'igihe uzorabe nk'igihe abakuru bariko bararahira imbere y'umukuru w'igihugu. Yego. Amanika ukuboko akarahira. Akemera yuko ayo mabanga agiyemwo, akemera ko ivyo umukuru amwizeye ko azobikora mukuri no mukugororoka. Yego. Umurongo ugira 6 no tugira turangirize ko muri iki gice ca 10 c'umunsi. Yego. Havuga ngo arahira ibaho ibihe bitazoshira. Yaremye ijuru nibirimwo, n'isi nibirimwo, n'ikiyaga nibirimwo, ati nta mwanya wundi usigaye. Mu Kigiriki baciye bongera ko ijambo rivuga ngo ntibigitevye. Umwanya wundi usigaye ntibigitevye. Ijambo umwanya mu Kigiriki ni chronos. Akaba ariho handuruka ijambo urukurikirane rw'ibintu mu bihe. Iri ryungane ntirishaka kuvuga ko hazoba umwanya utazobaho ukundi. Yamara risobanura muri isobanuro y'iri ryungane niyi: nta kizongera kubaho cobuza ugushika kuguca imanza nk'uko bigaragara ku nzamba y'indwi aha mu murongo w'indwi. Nta kindi rero gisigaye, kandi nta kizobuza kw'Imana ica urubanza, kandi Imana izocira urubanza umuntu wese uko ari. Usomye hariya mu Vyashiro hana 3 n'umurongo wa 11, Imana ivuga ngo ngira nze vuba wumire kuca ufise. Naha rero nta kintu na kimwe gishobora gutangira urubanza rw'Imana. Nta kintu na kimwe kizoshobora kuzibira ko Imana iza igasuka uburake ku bantu b'intabarigwa base kumva ubutumwa bwiza, bakihana bagahindukira bakizera Imana. Ariko haracariho agahengekerezo. Ariko biracashoboka. Ariko biracakunda ku muntu wese yo kumva ubutumwa bwiza agafata ingingo yo kwihana, akemera akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, akemera agahindukira akava mu nzira ziwe mbi akagaruka kuhoraho. Uhoraho nawe ariteguye kumugirira imbabazi. Ariko ubwo azoba amanutse kugira ngo ace urubanza, imbabazi zoba zaheze, nta mbabazi zoba zikiri ukundi. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Amen. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Turabashimiye ko mwadukurikiranye gushika ku mpera. Ariko kandi mu kurangiza reka nishure umuntu yatubajije ikibazo kugira ngo n'abandi mudukurikiranye muce mwumviraho inyishu.
yatubajije avuga ngo umuntu ashatse kuza kubana natwe muri uyu mwanya ikiganiro kiriko kiraba kuvyoshoboka. Inyishu ni ego cyane, birashoboka. We asabwa ko tuvugana akamenya umwanya tugomba gutegurira kikiganiro n'ikibanza tugomba kugiteguriramwo, nawe akaza akabana nacu. Abavyifuza rero karibu, n'abandi mufisi ico mushaka gushikiriza mwumva co kubaka imitima ya bene data kikadukomeza, natwe tugahagarara mukatubwira ingene mwahagaze kugira ngo biduhe inguvu zo guhagarara. Umwami Imana abahezagire, naho ubutaha muri episode ya 30 y'ikiganiro Go Deep. Imana bahezagire. Amen.